Iteka ni ryanyu nshuti namwe bakunzi ba televiziyo yanyu BTV, kaze muri ano makuru yaranze ino ndwi, duhera mu bijanye n'abene gihugu. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, amenyesha yuko leta iriko irarondera aho abantu batewe n'imyuzurira yo mu Gatumba bategerezwa kuja. Yabishikirije igihe hariko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gukinga ibiza n'isibe. Tumukurikira. Mu Burundi iki civugo kije hageze gukingira abene gihugu mu kwitaho abateshejwe izabo, uruhara rw'abakoresha bushake no guhangana n'akaranda bivuye ku myuzurira yatewe n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika hamwe n'isesa ry'amazi y'uruzi Rusizi. Abantu bangana ibihumbi 44 amajana 222 bataye izabo mu mwaka w'ibihumbi 2020, hamwe n'abandi bangana ibihumbi 35 amajana 127 bataye izabo mu mwaka w'ibihumbi 2021. Kubera ubufasha bw'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe abimukira mu Burundi, imiryango ingana 1319 yarahawe imfashanyo y'amafaranga yo kurondera uburaro ahandi. Leta y'u Burundi irazi neza ko abo bavuye mu vyabo biturutse kuri iyo myuzure babayeho mu buzima butoroshe. Kubera umwitwarariko leta y'u Burundi ifitiye abateshejwe izabo, naco itazokora mu kubaronderera aho bakika umusaya hatekanye. Ndahamagariye n'ayandi mashirahamwe abishoboye gushinga imigwi ijejwe gukinga no gutabara mu bihe by'ibiza n'isibe. Inyuma yaho umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, amenyeshereje yuko abo bene gihugu bo mu Gatumba bagiye kwimugwa. Abo biraba bo ntibanejerejwe n'iyo ngingo, bakamenyesha yuko bigoye kugira bazishobore kuva aho hantu. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Jessica Karene Ingabire. Kubera umwitwarariko leta y'u Burundi ifitiye abateshejwe izabo, naco itazokora mu kubaronderera aho bakika umusaya hatekanye. Iyo ni jambo ryashikijwe na Yaranze Indwi, umushikiranganje w'intwaro hagati, iterambere rusangi n'umutekano, aho bwaca himbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gukinga ibiza n'isibe kwa 28 Ruhuhuma mwaka turimwo. Abegwa n'ico kibazo mu Kinyinya kabiri zone Gatumba ntayibona kumwe n'uwo mutegetsi. Twebwe nk'abene gihugu iyo ngingo tuyakira nabi, kuko twebwe umwasi wa mbere dufise ni Rusizi. Ntabwo tugwana na leta, ariko ico tuzi ko leta ari umuvyeyi, ishobora kumva ica bene gihugu bagona, maze nayo ikagira icikoze ukuntu mbere yo kugira ngo tubeho mu mutekano twumva twisanzuye. Burya kukujana ahantu utiyumvamwo ni nko gushira impene ku kiziriko. Kudukura ngamwe Gatumba ngo batujanye ahandi batukingira amazi, ibyo bazogenda ko nabandi batazogenda. Kubera ko ubuzima bwo ngaha bamenyera ubuzima bwo kuroba, bwo kurima, none hariya mu gisagara ugiye urima. Charlotte Niyonzima, umukuru w'umutumba we, yifatanya n'abarongo, yagira ati iciza nuko tunganiriza uruzi Rusizi. Bisanzwe amazi adutera nuko inzuzi ziba zuzuye inzira za Cibitoki ca Rugombo zigasesera muri Rusizi, rugasaje rusesera mu mihana. Twebwe nk'abarongo y'abandi dufatanije n'abene gihugu, leta idufashije ikadukorera idigi rya Rusizi, tubona ko vyoba vyiza gusumba. Ugo ruzi Rusizi ruraza ntibucanye igihugu mu Gatumba, gwisukamwo n'inzuzi zigera kuri 10 arizo Ruvungi, Nyakagunda, Nyamagana, Muhira, Kaburantwa, Kagunuzi, Sange, Nyarundari, Mpanda na Ruhwa. Mu bijanye no kwiyunguruza, musitanteri wa komine Mukaza Renovasi Ndayihebura asaba abari bafise amakinga, amapikipiki ndetse na bajaje kuja mu mashirahamwe kugira ngo bashobore gukorera hamwe. Yabishikirije mu nama yakoresheje ku munsi wa gatatu hari kuri lycée Skepers ya Nyakabiga. Ni nkuru tubaza Gilles Verne na Kimana. Mu nama musitanteri wa komine Mukaza Renovasi Ndayihebura yarayagiranye n'abunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amakinga, amamoto n'amabajaji
mu ntumbero yo kubasigurira itegeko rishinga imbibe nshasha ntarengwa kuri bo. Abagiye barafata amajambo bashikirije amakenga yabo. Nk'ubu badandaza amata asaba ko bobongera umwanya wo kwitegura kandi ngo ubuzima bugiye kuzimba. Imodoka ku by'ukuri si ikintu coroshe k'umuntu mu minsi 10 atarararose imodoka. Amata iyo ava ngaho ku mpanda ya Buringa, abantu nka bose abadandaza bose baba borozi baba baja kuyarangura bose bakoresha amakinga. Byumvikana ico mbonamwo ubuzima bugiye kuzimba cyane. Baba mama baba kibo mu Kamenge bahora barangura bijya bintu bakagenda bakabidandariza mu masoko kugira abantu umuntu azofate probox agenda arangura ibitoke 2 canke 3 canke amakara aca yarihira probox y'ibihumbi 10 canke 15 bivanye naho azoba bijana. Ico gitoko uwo munsi kigiye kuzogurwa ngaha. Mustaneri abishuye agira ati basukuru babivuze kunyamigenda katari miri menshi utobandanya wikorana uwo mwuga ahubwo worondera abandi bose basanzwe bawukora hanyuma mukaja hamwe mukagira ishira hamwe. Ico gituma ingingo hariko harahirendwa ifashwe muga ntiraja mu ngiro. None umunsi tuvugana n'itariki 2 haca hasigaye imisi yaba 10. Iyo misi yose niyo kwitegura. Niyo abahinga babona yuko hari ibindi vyiyongereye kubaravye uko uruja n'uruza gwifashe mu mabarabara, barashobora kuvuga bati ivyo byose reka twongere kwa aka karere canke dukure kwa aka karere. Iyo ngingo zoja mu ngiro guhera ku igenekerezo 11 ruhuma uwo mwaka. Jire Verne Nakimana nawe urakenuye. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe risaba abarundi guhindura ingendo parseme asaba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kwisubirako ku ngingo yafashe yo kubuza amapikipiki amakinga ndetse n'amabajaje cyane gushika muri komine ya Mukaza. Yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru n'inkuru tubaza mugenzi wacu Ange Negrita Irakoze. Inyuma y'ingingo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano Gervin Dirakobuca yo kubuza tukutuku ikinga hamwe n'amamoto ko zitazorenga ibibanza bimwe byo mu gisagara ca Bujumbura, urongoye ishira hamwe Parseme Faustin Ndikumana akaba yerekanye impungenga afise ndetse n'intambamyi zishobora kuba kuri abo bantu batwara izo ngendeshwa. Uravye ingaruka ubwa mbere mu by'umutunzi ukwiyunguruza kw'abantu, kuzamura ubutunzi bw'abantu kwakiza mu bukene kwiyunguruza bigiye kubigorana mu mugwa mukuru w'ubutunzi urumva ko ari kibari kibazo. Imiryango ishobora gushiba niyo ngingo, bagenezo, abashoferi, abakorera amashira hamwe azidandaza, abamekanisiye bazikora, abadandaza amapiyesi d'orochange. Ijya ni sirikwi mubuza muri ekonomi kubera circulation monétaire. Iri kirasiriki ni abantu ariko baronka ingene babaho. Bigiye kugabanya ico bita sirikirasi amahera gusirikira mu bantu. Faustin Ndikumana akaba yatanze n'ivyiyumviro vyokorwa kugira ngo hagabanwe amasanganya hatarinzwe kugabanwa izo ngendeshwa. Nibasure gusansibiriza abantu ku bintu by'umuvuduko mu gisagara. Code de la route kivuga neza ko atamuntu arenza mu gisagara ca Bujumbura ibirometero 50 kw'isase nkana kilometre. Hanyuma no kuraba ashobora gutwara imodoka urazi kwa gakanywa abarundi tugakunda ugasanga aje ma weekend nibika badavumanza bagize gute mu gitondo baraye mu biki bagatwara mu byo byose birashobora kugihazara amasanganya. Hanyuma rero ibindi ibipolisi baca bavyekipa habaye n'isanganya na gatoyi alcotest. Mwomenya ko hasigaye imisi itarenga 9 kugira ngo iyo ngingo izobe yashizwe mu ngiro. Mu bijanye n'indero urunani mpuzamasendika Kosesona rurashima kuba leta y'u Burundi yarize itegeko rigiye kunganisha imishahara kubigisha. Victor Ndabaniwe mu kiganiro yaremesheje kuri uyu wa gatanu akaba asaba ibiganiro kugira leta nabo bigisha babihurize ko bose. Kurikira Victor Ndabaniwe. Ihuriro ry'amasendika y'abigisha Kosesona muri rusangi riranezerejwe n'ingingo leta yafashe kubirabana n'agaciro k'amanota yahawe akazi, na cyane ko twari twiteze ko ingingo ya mbere yari yafashwe
yari yoza igabanura imishahara y'abakozi. Bure tukaba dushimishwa nuko ivyifuza amasendika yashize imbere leta yarayibikoreyeko. Bikagaboneka neza rero yuko leta yitwararitse ibijanye no gufata kumwe abakozi bayikorera ko na kare nta mwana n'ikinono. Iyo rero ni intambwe dushima uko turabona neza yuko bizoheza bigafasha mu bijanye no gushira ku rugero rumwe abakozi bayikorera. Ivyo rero bizotuma ubwa mbere hadasubira kwibonekeza irutana ry'imishahara ku bakora akazi kamwe. Ntibizosubira kandi kwemerwa ko abakozi baza barahindura ibibanza bakoreramwo. Ko musanzwe muzi neza yuko buri gihe abakozi bamwe barasaba guhindurirwa ubuzi bagenda kurondera aho imishahara bayisununuye gusumba. Naho iyo ngingo yafashwe kandi itanga inyishu ku bibazo abakozi ba leta bafise na cyane cyane abigisha, biboneka ko ikiringo cemejwe n'inamashikiranganje cyo gushira mu ngiro iyi politike y'imishahara ari kirekire cyane gose. Cyo naco kikazotuma inyishu itanyaruka kuboneka nkuko abakozi twari tuvyiteze. No kuri iyo nkuru ijanye n'ivy'indero duce turangiriza kwa makuru twari twateguye kubashikiriza yaranze ino ndwi. Reka ndabashimire mwebwe mwafasha akanya ko kuyakurikirana. Shimiye kandi nikiciza yari mu bihinga bw'ivyuma. Ndabifuriza kubandanya muroranirwaho muri hose. Murakoze.